agiye mama. Nagomba ndakubwira ni waba warihebuye. Jura hari Imana ikora kandi Imana itangaza abantu. Jewe ndi umwana wa nyuma kuri mama, umwana agira 8. Ariko mu bana bose yabyaye nije mwana yapfumye jenyine. Yarakupfumye? Ego yaramfumye. Mama wanje n'umuntu yakuze, n'umuntu ngira ngo yaje nk'iwacu arakuza. Mwene wacu wa mbere yaragwaye hari mu kwezi kw'indwi. Amaze kugwara bararonka amahera 300. Ayo mahera bayajyana ku mupfumu. Bariko baramuca indasaga umuhira ndababwira ati ayo mahera mwajanye ku mupfumu mwari gupfuma muyihabwa umwana abana biwe bakazogira icyo bayaguze. Maze kubabwira nkuko yaciye ambwira ati wewe uzopfata n'inkondo y'ikije umupfuye. Amaze kubimbwira ndicara ngaho ndatekereza. Nari mfise ikibazo c'ingwara ikomeye. Nari ngwaye ingwara yo kuvumwona. Narapfumwona guhera saa 2 y'ijoro kugera saa 9 y'ijoro. Bakampa kunjana kwa muganga. Harageze igihe ndamubwira ati jewe rero ko bibaye uko ngomba kuva ngaha muhira nomuke ngende Bujumbura. Arambwira ati uzugenda ugwagiye inzige. Ngo nzengende ugwagiye inzige. Arasubiriramwo ngo ugwagiye inzige. Ugwagiye inzige? Arambwira ati ugwagiye inzige ushobora kuba utavyumva kuko uri umwana w'ejo. Ugwagiye inzige arambwira ati n'ibikoko byaje mu Burundi rimwe bigenda ivyagarutse. Ndaguma ngaho. Harageze igihe kubera yuko papa yari afise abagore 2 mbaho nihebuye niganyiye, ariko Imana ntigeze intereranya. Papa wanje hari mu mwaka w'2023 yararaye mu gahinga ku mugore wa kabiri. Aza ishati yiwe atabipfunga ifise. Arakoranya abana bose arababwira yuko iyo shati arije nayiciye ibipfungo. Baravuga ati rero ko ari wowe iciye ibipfungo ukaba uri kubihakana, reka tukujane ku kibabu. Ikibabu ngaha mwoshobora kuba nk'abantu bakuriye Bujumbura ataco bazi. Ikibabu ni ikintu gitekwa n'abarozi. Ariko Imana yarandinze. Nari nabwiye Imana ati Mana jewe nubwo mama araguza canke abavukanye banje uzumpe nzendinde patanze umupfumu ninjiyemo ngariko arandagurira. Turagenda ngenda ndabwira Imana rya jambo nayisaba, ngenda ndayitakambira. Buriya dushitseyo twaciye dusanga uwo mupfumu atari hari, ngo yagiye gutuntumura ibitega handi. Baciye batangura kufata nabi banjagagura, ntangura kwiyumvira kugenda kwiyahura kugira mve mu buzima nanigugana n'ingoga. Ariko Imana yantabaye, ndashimira Imana yo mu ijuru. Kuva manutse ino Bujumbura nararandarira minsi yose nkararandarira, ariko Imana yarantabaye. Igihe kimwe nari ndi ku radio numva bariko bavuga ubutumwa bwiza, ndamubwira pastor ansengere. Arambwira ati uzutera intambwe kubera ibintu byari birebire tugusengere. Nashitse hano baransengera umukozi w'Imana. Ndavuga ati Imana yo mu ijuru izibahezagire. Je nta kintu mfise notanga, Imana yo mu ijuru izibamera iherezo ryiza abakozi b'Imana. Amen.